ego bose turavukana, bose dusangiye papa. Ego tusaidie kabisa, tutetee kabisa. Kwa maana tribunali yenye tulikuwa tunasubiria kama ndo wenye nukujama nga twatanguye kwa gatatu indwi heze. Ego none tuje gamana tuje tubwire bande ko turabafakazi benshi barabizi ko turabafakazi. Bakunzi ba About Media TV mumeze gute the first reka ndabaramutse cyane mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe ni MC Ivan mutima w'Uburundi nkuko muri ko murayibona murabona neza yuko turi mu ijoro rikuze cyane s'il te plaît amatara ibice bimwe bimwe yacitse ariko turi mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura aho ubona neza yuko akayaga ari keza cyane ndetse umutekano ari mwiza cyane gose ariko rero turi isaha 8 z'ijoro. Wow, isaha 8 z'ijoro tiva turi saa 8 z'ijoro n'iminota 5 niho twavuze ati uko biri kose reka dushobore gusohoka kugira ngo abakunzi ba About Media iri kumwe na ihuriro TV kugira ngo dushobore kubaha amakuru abenshi bariko barazazanirwa cyangwa benshi bifuje kumenya ariko babuze uburyo ayo makuru ashobora kubashikira. Tubibutse neza yuko turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi kw'isi yose, turi mu kwezi kwahariwe umupfasoni kw'isi yose. Neza na neza rero muri kano kanya turi muri commune Ntahangwa muri zone ya Kamenge, neza na neza kwibarabara G13 muri Twinyoni. Rero hari inkuru novuga neza yuko iri kibabaza abantu benshi cyane, inkuru y'abamama 10 bariko barapfa parcelle n'umuhungu bavukana, ariko iyo nkuru ikabitashoboye kuvugwa cyane ariko byari bikwiriye yuko ivugwa cyane. Muri kano kanya rero parcelle bapfa na musaza wabo barayugaye, handitswe ko yuko atagikorwa na kimwe gishobora kurangurirwa muri iyo parcelle, ariko abo bamama kubwo kugaragaza akababaro bafise byaciye biba ngombwa yuko basasa uduhema hafi iyo parcelle. Ubu uyu mwanya tuvugana barara Mwibarabara, bakirirwa Mwibarabara nkuko tugomba tubibereke. Muri kano kanya twavuze ati reka dushobore gushika ari mwijoro kuko ari gusanga birirwa ngaho ariko ukasanga mwijoro ntibashobora kuharara, reka dushobore kwashika ari mwijoro kugira ngo turabe si réellement kariho barara, twongere tubaze n'ibibazo peut-être bashobora kuba bafise ko murazi yuko About Media TV na ihuriro TV tuba turi ngaho kugira ngo dushobore guseruka kubabuza ababavugira cyangwa kubabuza aho bavugira kugira ngo tubabere maso, tubabere amatwi, binabaye ngombwa abagira neza canke indongo z'igihugu cyacu umugenzi w'abajene ashobore kugira ico afashije bano bamama n'abamama 10 byinshi cyane muraza kubikurikirana mu kiganiro tugiye gukorana nabo muze kudukundira mukurikirane kuva ku ntango gushika agihere nimbabaza kutwemera yuko bashobora kuvyuka bakayaga natwe. About Media TV en collaboration avec ihuriro TV mudukurikiranire kugira ngo tugende dushoboye kubabaza vyinshi mu byo mwari mushaka kumenya. Tunabibutse neza yuko hariho ikinyamakuru candika kuri Facebook kigeze kuja, twabonye amafoto turabona inyandiko zivuga ibyayo maparcelle amatata hari, tubona naka video k'abantu bariko barakubitwa, abantu bariko baragira uko, ariko ntitwashiye kumenya neza na neza ivyo ari byo. Reka rero jewe mbanze mve kuri micro gato kugira ngo cameraman wenyene ashobore kugenda ashobore kubereka neza na neza ibiriko birabera muri kino kibanza. Muriko murayibona turi mu Kamenge nkuko muriko murabibona neza na neza muri Twinyoni. Gumana nanje rero kugira ngo uko biri kose dushobore kuvugisha abantu bamere dushoboye kuraba. Yes, cameraman berekane hari urana ko baryamye, urana yuko bashashe agahema, sinzi rero ngo barara gute, bavyuka gute mu gatondo, bameze gute. Parcelle niyi urana yuko handitse kati iparcelle irimo amatati, note bien nta gupangisha, bisobanuye ko ino parcelle irimo amatati, nta gikorwa na kimwe gishobora gukorerwa muri kino kibanza. Ariko nkuko muri ko murabibona, murabona neza yuko bano bamere baryamye, ni mwijoro rikuze cyane. Cameraman aberetse hirya yaho gatonya, urabona yuko hariho inyubako abenshi mwagiye kubona mu mavideo yagiye arasirikira, mu mafoto yagiye arasirikira. Neza na neza turi mu Kamenge, turi isaha 8 z'ijoro. Abamama n'umuryango w'abantu benshi cyane gose, abantu benshi cyane gose. Murabona neza yuko baryamye hano, ariko niturashobora kumenya neza na neza impamvu bari ngare. Kare dushobore kubavugisha nimba baza kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyagana.
Mama n'amahoro. Mama ni sawa, tubavugishe gatonya. Abandi barasinziri. Pax egera ino gatonya. Mama ni sawa. Mwibarabara egome ubu nta maro dufise. Egome Hamuraranganye. nyine kwibarabara kwipave nyine naniyo turara. Egome Mama dukubite tubangura gatonya ko murabona yuko ari mwijoro rikuze, mbe babito bande. Jene twaye n'amahoro Sofia. Egome nyine mukamenge. N'amahoro Sofia, murabakenyezi bashika kuri 10 muryamye ngaha, utuntu twanyu turi jambo, utuntu twanyu turi hanze kandi turi mwijoro rikuze cyane saa 8 z'ijoro. Kubera iki muri ngaha? Twebwe turiwe na musaza wanje niwe turaje mwibarabara. Umva avuga ko ngaha ari iwe kandi twariho tuvuka. Yadusoreye ko igipolisi, mustanteri na procureur wa unganye ku ntango niwe yadusohoye. Yego imbere yuko abasohora gatonya abagirida parcelle mwahora muyibamo canke byari bimeze gute? Duha umuco abantu bari ko baradukurikirana kugira ngo bashobore gutahura neza. Iyi parcelle niyo tuvukamwo, niyo twabamwo. Hanyuma musaza wacu acavuga ngo dusohoke gira hubake, ca turasohoka. Mu nyuma yavuze ngo nta n'umusaba kuhahonyora, acavuga ngo niwe. Twebwe tuvuga yuko ari wacu twese rero tuvuka ko tudafise hane twoba. Acavuga ngo nugusohoka nta kabuza. Hanyuma acaduzana mustanteri acatuzana igipolisi na procureur wa ntahangwa nabo batubwiye ngo sohoka. Ishabidoka ati nawe yashize ko amagufuri tubona ko atande twoja, twahise mu guca turarahanye kwibarabara. Umusaza wanyu mu kuvuga yuko parcelle ari wiwe mu gihe mwari muzi yuko parcelle ari umuryango, aho bahariho bimwe mu byashoboye kwerekana kugira ngo bashobore kubasohora byerekana yuko parcelle ari wiwe canke hakoreshejwe izindi nguvu peut-être tutazi. Hakoreshejwe izindi nguvu tutazi kuko nta rupapuro rwemeza yuko ari we yazanye ngo twabonye, kandi nta rupapuro kudusohora batweretse, kandi nta sentare twabonye za kudusohora. Kandi tuzi yuko sentare ifise ububasha gusohora abantu, ariko nta nakimwe twabonye. Hakoze inguvu zabo z'amanyanga. Nta nkaratasi inyandiko zoba zihari zerekana yuko hariho ubuguzi kana kashobora kuba yarakoze. Hakoze karatasi z'amanyanga yego tutazi bitasobanutse. Yego abandi barasinziriye mugabo nta gusinzirira kuko ngaha usinziriye abasuma baratwiba, baramaze gutwiba utuntu twinshi, abandi bakaza gukobagura baryamye. Mama ni sawa? Yego ni sawa. Kandi mwebwe muri mwezi Ramadhani? Yego. Poleni. Hatuyapoa baba, ni shida mimi nakwambia. Mabiko safi. Biroroshe kuba muri mwezi Ramadhani muri mu bibazo nk'ibi? Hapana, sio vyiza. Biraborohera aho gufunga canke kuba mu mwanya mwiza wo gusenga muri bino, na cyane yuko tubona yuko muri n'abamama bakuze kujyama mu mbeho nk'iyi iri kugira gute? Twebwe urumva tuca dukoresha gusa gusenga Imana, kubera uturiye no tuvukana, uturiye ni musaza wacu. Musaza wacu aratwishe. Urumva yadukuye mu mazu avuga yuko ngo agomba yubakire Mutama, mugabo mu nyuma yaje avuga ati ngo Mutama yahamuhaye. Ubu rero twebwe turiwe n'umuntu. Mama pole mwihangane. None ndafise ikibazo, mwoba mwarasinye kuri ubwo buguzi bo baragiraniye na Mutama? Oya mugabo ujya akoresha amanyanga menshi, Yego. Ahantu muhamaze iminsi ngana gute mama? Ahantu kujyama nga twatanguye kwa 3 indwi iheze. Yego. Kwa 3 mu ndwi iheze bisobanuye ko mugoma mufunge indwi yose nga? Yego. Funguraho biraborohera? Imana yonyene gusa ridukorera igitangaza. N'uyu muri kumwe? Yego bose turavukana, bose dusangiye papa. Yego. Mama. N'abamama bakuze gusa basha n'ukuri. Tutuwe
Mama, asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nyaje. Salamu. Poleni sana. Tumeisha poa. Mlalagi hapa? Ya, tunalala tunaika kwa maana waizi wanalala wanatushinda wanakimbia juu yetu hapa. Hatuna amani. Kwa kweli sisi tunazidi kuomba Mungu atusaidie, wakubwa watuone mahali tuko, waturudilie eko, kwa maana tuko na shida katika huyu mwezi. Ulikuwa ni mwezi wa amani, mwezi na mtukufu kabisa, lakini tunaona kama tunanyanyasika kabisa. Sasa tulikuwa tunaomba wenye wako mbele kama wanatuona mahali tuko, waturudilie eko kweli, kwa maana sisi huyo kaka yetu japokuwa nasema kama aliuza na mzee, sisi hatukuona pesa. Tungeona pesa hatungekubali shida kama hizi. Juu hakuna mtu anaweza kukataa kitu chenye aliona, na ikiwa kama alitoa pesa tuko tunaona, alafu sisi tunamsemea ongo. Mungu mwenyewe ndo atakata kesi, sio sisi tutakata kesi. Na ataanza kutuoneshea hapa hapa, na yatamuoneshea hapa hapa kubenyekwa na tufanyizia, na sisi hatuna uwezo fasi ya kwenda. Tulikuwa tunaomba mzazi wetu, presida na na tuone na sura ya urumu, atusaidie kabisa, atutetee kabisa. Kwa maana tribunali yenye tulikuwa tunasubiria kama ndo wenye watatusaidia. Sisi hatuoni msaada wote tuko tunapata, wenye kulikoni kutusaidia ndo wako wanatunyanyasa. Naho birashika mama bakabasaba yuko mushobora kusubira kumihana hama urubanza mukarukurikiranira muhira mutaringa. Oyaye natwe twasaba yuko bodufasha tugasubira mu nzu, urubanza rukabandanya, sentare yone kabere iza kudusohora, ariwe atsinda, ari twebwe. Byo nyene Imana niyibizi, ariko tukaba turi mu nzu tutari mwibarabara. Kandi umuvyeyi yari yararondeye. Akenshi yo muri abakenyezi n'abantu bahura n'ibibazo byinshi mwibarabara mu gihe barara mwibarabara nkiri nta ntambamye murahura nazo mu ndwi yose mumaze muri ngaha. Turahura navyo, nka jewe kwanza barantwaye telefone ngaha, ngize ndatera induru barantwaye telefone ngaha, umusuma yaje ndamubona uku, ngize ndavyura umutwe, yashatse kunkura mwijisho. N'umuzamu yari ngaha hafi niwe yaje gutabara, aramwirukankana ariko aramusiga. Reka tuvugisha ababandi barihangana tubavyuwe. Mama ni sawa? Tubavugishe gatonya. Yo, sorry turabakanguye, mumeze gute? Wapi kabisa. Kuri twe biranse. Pole sana. Pole. Biranakunda ko musinzira muri rino barabara mama. Wapi kabisa nibikunda. Dufise ibibazo birebire gose, sinzi ko nabandi bakenyezi barabibona, kuko turi ngaha dufise ibibazo bitafise aho niherezo, sinzi Imana yonyene. Ego imvura iguye muri hano hantu mama, bica bigenda gute ko mbona n'agahema ari gatonya? Nukuri twebwe imvura iguye tuca duhinduka umenga abana b'inyoni, turabura aho twirukira, tukabura na umuntu wadutabara, tukaguma kunyene tukaca twicara hanye. Sawa, musabiki rero, musabiki amashirahamwe ajeje agateka k'abakenyezi, musabiki abajeje intwaro, musabiki muri rusangi kugira ngo dushobore kubareka kumbure mushike kuruka uko amasaha ageze kure. Nukuri cambere na mbere turasavye umuvyeyi wacu kabisa n'umutambukanyi wiwe, nukuri barabi ingene bo tugarukirako, kuko nta bandi bantu twe kurikirako, n'abandi bantu twari kurikirako yari mustanere nawe nyene yaraje, niwe yadusohoye na procureur general nibo badusohoye. Rero twosabayo bakunzi About Media, nkuko muri ko murayibona nakababaro kenshi cyane ndetse n'agahinda kenshi cyane gose, aho ubona neza yuko bigoye cyane kugira ngo ushobore kuyagisha umuryango nk'uyu. Nkuko rero muri ko murayibona, nkuko nabibabwiye, turi mu ijoro rikuze cyane gose, turi isaha 8 z'ijoro zirenga. Nkuko muri ko murayibona muri kino kibanda, ico ndabasaba ni guhorana natwe kugira ngo inkuru y'uno muryango tuze tuyikurikiranire hafi, kumbure dushobore kuraba uko
bishobora kumera. Icyo tubemereye nuko About Media na Ihuriro TV tuzoguma turi hafi ya bino bintu kugira ngo dushobore kumenya neza na neza aho histoire ya bano bantu izogenda. Mama poleni sana, nizere yuko bizogenda neza. Turasavye n'abakenyezi nimba batubona aho turi turabakenyezi benshi batubona uku turi benshi nukuri n'abakenyezi aho bari bose cyane cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu no muvyeyi wacu niwe mama wacu mama Burundi turamusavye tugarukire ko nazarabe aho turi nukuri abandi baragiye ku munsi mukuru twevye arase ko tuja ku munsi mukuru naturabe nukuri batugarukire ko turabakenyezi nkabo bazoba bakoze. Mama ariko jenali numva umenga no basaba yuko mushobora gusubira mu mihana mukaja kuruhukira kugira ntimuze mwisange haje abantu babica ngaha canke babagirira nabi no kwibarabara. Mama nukuri twebwe twari muhira aho tuvuka abantu bose barazi ko tuvuka aha naho handi twoja bamwe turabafakazi none tujega mana tubwire bande ko turabafakazi benshi barabizi ko turabafakazi twe twaje aho tuvuka nitwagiye ku Murundi canke nitwaje kusaba indaro turi wacu kwa papa ariko igitangaje nuko gusaba guma badutahanze uko nibadufashe nukuri bazi badukure ngaha Mwibarabara urubanza rubandanye turi mu rugo kwa papa wacu aho tuvuka nibaze batugarukiye. Iyo bishitse mukayaga na musaza wanyu babwira iki? Musaza wacu ntacho tuganira ahubwo aguma azana abantu gusaba dusohore badukubagure misi yose azana abantu benshi igipolisi cinshi amaze gushika mugakubagurwa muri kino kibanza kenshi cyane gose ababanya bose barabizi kenshi ego gusa tuzatubona baduhagaze hejuru tutababonye bamwe twumva ko badukura impuzu ukuri turakomya amashi babakura impuzu mwijoro. Ego aha tugize ngo tuturagatiro tubona abagabo baduhagaze hejuru turakomya amashi umukuru w'igihugu n'umufasha wiwe. Urumva yuko mushobora gukorerwa n'ivyafura mbi mugumye muri kino kibanza? Ego nukuri turiko turabona tugira ikibazo turahamagaye mufasha umukuru w'igihugu umuvyeyi atutabaza turabira iki kibazo ko turibona musaza wacu nta murundi wundi turiye n'umusaza wacu turiye turakomya amashi amashira hamwe nukuri sentare ikore ikorwa nukuri dukore muri Mwibarabara. Ego mama reka dushobore kuvugisha abana bo baryamye akumbure nanifye akabazo kamwe cyangwa tubiri kugira ngo duheraheze ikiganiro cyacu tubareke mushobore kuruhuka. Muvukana muri umuryango w'abana bangahe mama? Twe mu bisanzwe tuvuka tu umuryango w'abana 26. 26 aba 26 kubera kimwe bwe muri ngaha mu ngano kugusa ko ari twebwe ataho dufise tuba turabafakazi turabafakazi. Mbega abo bandi nabo muvukana bo babivuga ko iki ko muri kano kanyu batari muri kino kibanza? Bajya anye turi kumwe turafashana mu rubanza nibo bakenshi bakuguma biruka. Ego umva bajya abandi ntibashoboye kuza ngaho kugira ngo bashobore kuba muri kino kibanza bobo bakurikirana ibindi bintu mwebwe nimwe mwahisemo kuza muri kino kibanza duha umuco neza kuko hari abantu bashobora kuvuga ati kubera iki mu bana 26 abana 10 aribo bari muri ico kibanza mbega abandi bo bashigikiye ujya mukuru wanyu canke bimeze gute? Bayaye ntibamushigikiye abo bandi bo barafise n'uburyo barafise naho baryama twebwe tutagira aho turyama nabo baradushigikiye avuga ati nimworara Mwibarabara mufise muhira nimuje muhira abakobwa vyagoye nimugende muhira muryame nukuri twebwe ntitugira aho tuba abo bandi barafise aho barara. Ego mama nka hamwe vyuramuka bishitse bakemera yuko iyo parcelle ije mu minwe y'indongozi kugira ngo bakurikirane urubanza ariko ntimuyisubiremo numva yuko mushobora kuva Mwibarabara? Naho dufise tuja nukuri naho dufise tuja nuko badukuye Mwibarabara badusubiza mu rupangu twavukiyemo. Ego bakadukura Mwibarabara. Inyogoko rimwe na rimwe umuntu agizwe n'ibintu byinshi cyane. Umuntu arakenera koga, arakenera amazi yo kunwa, mu mibereho ya misi yose arakenera guhindura agahuzu canke ibindi bintu. Ariko tugiye kuraba ngaha nta kazu kasugumwe, nta hantu umuntu ashobora kwiyuhagira ngo yoge iki. Ibyo byose muca mubigenza gute mukanya muri ngaha? Mwirirwa ngaha mukarara ngaho kunyene? Twirirwa ngaho kunyene tukarara ngaha bishitse turagenda tugatakambira ababanyi kubera batuzi hanyuma bakadutiza aho tuja kwihagarika bagadutiza n'ubwogero. Yego mama
nk'umuntu ushobora kuba warabonye byinshi kandi biboneka neza yuko ukuze, ibi bintu bigereranya niki canke ibi bintu niyahe ishusho wobiha nk'uko uri kurayibona canke nk'uko woba umaze kubona byinshi byagiye bisa nk'ibi mu myaka yaheze? Je mbona ko ari ibintu biteye isoni, biramaramaje, sinzi ibi inye nivyo gutukisha igihugu gusa, ni ibintu bimaramaje kabisa. Ahantu dufise amahoro mugabo ibi bintu bikaba gutya anye, ni ibintu biteye isoni kabisa kandi biteye agahinda, kandi ni ibintu bimaramaje. Uburundi bwacu dufise amahoro, abantu turare Mwibarabara, ibintu biboneka kabisa ari ahantu twavukiye, abantu bose ngaha baratuzi, nta mwana w'umuzanano twashizemo, ni twese twavukiye aha. Uwo vyanse agaruka imuhira, uw'umugabo afuye aca asubira imuhira. Mugabo no musi raba ingene turiko turara Mwibarabara, kandi ubutungane babizi turi mu butungane, mugabo bakaguma babicako umengo ni ibintu batabona. Nivyo bintu rero twebwe tubona yuko bitubujije amahoro, tubuze n'ivyo twogira, niyo twirukira, niyo twoja. Poleni sana. Muravuga neza yuko umusaza wanyu hariho abantu batandukanye, abazanira mu ijoro, ababakwega impuzu, ababambura impuzu, abashaka kubagira nabi, ndetse iyo mugiye gutora agatiro mutagisinzira mutakigira gute. Mbega mwebwe hari ahantu mushobora kuba mwarituye canke abantu bo bari ko barabakurikiranira ivy'iwanyu mushobora kuba mwarituye mama? Twebwe twituye sentare, twebwe kuvaho tubere ngaho Mwibarabara, twebwe ariho amashirahamwe baraje baratubaza turabibabwira, ariko kuva bitanguye ni muri ino somere nyene turi Mwibarabara ntaho turabyitura, kuko hagurutse tuvuyeho gusa dusanga batwivye ibintu babitumariye ko ngaho Mwibarabara. Ubu ivyo twari dufise barabidutwaye, nukuri twarahohotewe mu gihugu kirimo amahoro, kirimo umurongozi mwiza, umukuru w'igihugu, nukuri gitukisha mu gihugu. Rero ibi bintu nuko twosaba ibi bintu bigahagarara bigakugwaho, akaboneka ubutungane bwiza uko umukuru warabivuga, sentare gacu urubanza rukava mu nzira rugahera. Ibintu byaratevye bimaze igihe kinini, imyaka 5 ariko bararuburana, sinumva igituma urubanza rudahera. Umusaza wacu yatubwiye yuko ngukurusha ibijumbu bagutwara imbwa, yatubwiye yuko yateguye kurubana urubanza ikizodutsindisha cose, ko yamaze kuvyitegurira. Amafaranga yuko dutsindisha yateguye yabitse. Nukuri turasabye ibi bintu bikore neza, bikorwe neza, bigukirimo amahoro, abandanye haba amahoro. Ego mama, tuje kuri uyu murambabarira abakunzi ba About Media n'abakunzi ba Ihuriro TV, nkuko muri ko murabibona, twemeye kuva ku muhana, twemera kugenda mu ijoro rinini cyane, twemera kujabuka, twemera gufata ama déplacement kugira ngo kumbure tuze kuraba ivyo no muryango, kumbure tuze kuraba canke kumva avyinshi kuno muryango, ko twarabonye ikinyamakuru cyapostinze ku mbuga ngurukana bumenyi cyane kuri Facebook, bakavuga amajambo menshi atandukanye, twakira ama commentaire menshi atandukanye, ariko aba bantu murana yuko ari abavyeyi bakuze cyane, ndetse ari abavyeyi bo kwitabwaho, ndetse ari n'abavyeyi ubona neza yuko bari bakeneye kuba bari kumihana, yaba ariko kuba bari Mwibarabara. Nibaza yuko nk'abavyeyi bagenzi babo canke n'abandi bantu bose bafise ico bashobora gufasha, canke n'abandi bantu bose bazi uburemere bw'umuvyeyi, nibaza yuko ari uruterasoni kuba abari muri kino kibanza. Ariko ndifuza kumenya mama, utu tuntu dukurikira ni gikinyamukuru rero musaba musaza wanyu, kuko bimwe mu birego cyangwa bimwe mu byo twumvise, musaza wanyu avuga yuko yaguze na papa wanyu, ariko papa wanyu naho nkumva yuko atakiriho. Mbega ico gihe yagura muba mwarasoboye gusinya ku rupapuro? Mbega ico gihe yagura nta mwana numwe ashobora kuba yaraserutse muri ubwo buguzi bwahabaye, canke namwe mwabaye bwikike mukiza kubera ko umuvyeyi wanyu atagihari, kumbura adashobora kubisura, mugaca mushaka mwisunzu bwinshi bwanyu kugira ngo mumuzurume, naho ko vyose birashoboka? Ego murakoze, mu bisanzwe ubwo buguzi ntibwigeze buba, kuko iyaba ubwo buguzi bwari kuba, twebwe nk'aya masaha ni twari kuba turi ngaha. Urumva yabaye umuntu
yataye ubwizigirwa ku muvyeyi wiwe, kuko iyaba yari gukora ibintu bishimishije umuvyeyi ibi vyose n'ivyari kuba. Yakoresheje ubweskoro. Uri kuranyumva? Ego n'umusaza wacu kandi turamukunda kandi twahora tumukunda, ariko nuko gusa yaciye akoresha ububeshe bwinshi. Avuga yuko yaguze, none yaguranye nande? None ko twe tuvuka turabana 26 ku bagore 5. Eske muri ubwo buguzi abo bivukana kwa mama basangiye mama boba baramusinye? Nimba afise impapuro yerekana yuko bene wabo basangiye ibere bamusinye naruzane. Nimba kandi akasubira kandi akavuga yuko ngo je naraguze, nazanye icegeranyo c'ababanyi cerekana yuko ababanyi bamusinyiye. Canke agaca asubira kandi akazana les témoins uko mutama yakiriye amafaranga, canke akarondera aho chef de quartier na le conseil collinaire aho bamusinyiye ko mutama kweli yagurishije, narondera izo kopi zose azizane, hama sentare ibandanye n'akazi kayo. Tumenyereye yuko sentare yo nyene ari ufise uburenganzira bwo gusohora canke kugara inzu y'umuntu. Mbega nta hantu na hamwe mwebwe mwigeze muja kuburana kugira ngo mushobore kugarirwa canke kugira ngo mushobore gutabwa hanze? Ubuhonye turiko turavugana muri aya masaha twe twaraburanye. Ubu unye twicaye ahanyene turafise urupapuro gwerekana yuko twebwe twaramutsinze. Vyerekeye iki kunzu ya bomoye, ico ni cambere. Ibindi navyo n'amanyanga yiwe yabandanya akora. Twe baje kudusohora aha. Umuntu avuga yuko ari procureur general na mustanteri nibo baje kuvuga yuko badusohora, ariko ntibigeze bazana kopi yerekana yuko twebwe dusohorwa, kuko turazi yuko naho tutaza amategeko bimwe bibora bituca mu maso, tukabibona ingene kugira sentare ije gusohora abantu itangura kwanza kubasomera ubanza ikabahereza n'iminsi yo gusohoka, ariko twebwe uyo muntu avuga yuko ari procureur general niyigeza duhereza n'iminsi yo gusohoka. Twe twaje kubona gusa bazananye na mustanteri tijendi procureur general nje kubasohora, tijendi mustanteri nje kubasohora. Niho rero bace binjira, mustanteri yarinjiye na chef de poste barinjira indani baca batangura kukubita amateke, ibintu barabisohora barabita hanze. Nuko byagenze. Kenshi iyo ibintu nk'ivyo bibaye nta muntu n'umwe arengera amategeko. Ivyo bimaze kuba mugasohorwa, hari abo mwasubiye kwitura inyuma y'ivyo bintu kugira ngo muce muza kuba ngaha mwibarabara canke ntimuraronka amahirwe kugira ngo mushobe kwitura abandi? Ego ivyo onye twebwe muri ico gihe ingene vyabaye uko twe twate tubona ati uyu muntu ko yaje yavuga yuko ari procureur general wanahangwa, none dusubire kwiturande. Uwari kudufasha niwe yaje kudusohora, uwari kutugarukira niwe yaje kudusohora, none dutakambende. Twebwe rero ahantu tuguma dutakamba n'aba journaliste nibo baguma baza baza tukabishura tugaca dutakamba ku maradiyo, kuko twasanze tumbe tujehe procureur general niwe yaje kudusohora na mustanteri, none dutakambirende. Nubu turacatakamba, dutakambiye gusa mutama wacu, umuvyeyi wacu dufise n'umutambukanyi wiwe n'ayandi mashira hamwe ni azoza kutwinjiza, kuko ntitubona undi muntu azoza kutwinjiza. Ubuhonyene turi ngaha anye twama tubona abantu baza kudutera ubwoba, bamwe bakadukwega amashuka bakadutwara utuntu, none twiture bande? Chef de quartier ndushaka kumwitura, kuko chef de quartier ari kumwe nabo. Chef de quartier yumvise gusi igikoma abaraje kudusohora ni watangura gushika, abandi bagaca baza mu nyuma. Chef de zone dushaka kumubeshera, ya chef de zone ntarimwo, mustanteri chef de quartier na n'umukuru wa n'utwara documentation nga muri Nahango nibo baguma baza. Rero turasavye umuvyeyi wacu n'umutambukanyi wiwe n'amashira nibaze kutugaruke, kuko tuzofira aha, nibaze badusubize mu rugo hama urubanza rubandanye. Mama mu nkundira imbere yuko turangiza ikiganiro mutwibutse muburana nande, mbega n'umwana agira kangahe mu muryango wanyu? Twe tuburana na Ndayikengurukiye David. Ndayikengurukiye David agira kangahe mu muryango? Agira je ico onye, kuko twe turi benshi cyane, turi benshi dushika kuri 26. Mama agira kangahe? Ndayikengurukiye David je arankurikira. Wowe ugira kangahe? Je kwa mama wanje nije ndifura, mugabo ndi nk'umugore wa gatatu. Papa wanyu yarafise abagore benshi? Hanyuma oya yatwaye nawe je dusangiye mama, je ndi mukuru
arankurikira ntawe hanze na musazanje mutonya nasigiye ibere nahetse yego Polenzi mama tubashimire cyane kubona mwatwigoreye mukaduhaka yego murakoze Imana ibaye yego namwe kandi twizera Imana yuko bigiye kuzogenda neza yego murakoze tubarekereho kugira ngo mubandanye agatiro nubwo ubenga ni musinzira nako tworonka kuko tugisura urwohe gusa twumva duhagaze ranake twabukiye twicaye turi kunyene mama okay akajambo kamwe rero tufate amasogonda 30 canke umunota umwe tugira ico dusabye indongozi z'igihugu ndetse n'abantu benshi ndetse amashira hamwe akurikina agateka k'abakenyezi iki iminota 2 yonyine mugire ico muvuze umumose reka tumuha amasegonda 30 ego je kubganje je nukuri fata micro uhejeje ucuhundi kugira ngo umumwese avuga kari ku mutima wiwe nukuri twe ico dosaba twosaba yuko mutama wacu umuvyeyi wacu akaba ariwe president n'umutambukanyi wiwe nayo mashira hamwe nibaze barabe ahantu turiko turahohotewa kandi turiko turazira ukuri kandi tukazira ukuri na mwene wacu ngo kubera dusumvye amahera nukuri ni muze mudufashe muturenganure ngaha anye kuko turiko turazira ubusa kandi turiko turakobagurwa n'abantu aribo bari kudufasha nukuri twobasaba ni muze mudufashe muzoba mukoze yego jewe nanje cyo saba umufasha umukuru w'igihugu ari umuvyeyi wacu n'umushinga nawe wiwe president adutabare azuvugire twe turagowe tugore muri no pave muri no barabara turi abantu bakuze nukuri kubona musazanje nahetse yasigiye ibere ari wantaye Mwibarabara atawundi muntu arimwe nukuri Imana nuko yo muhindura ikintu cyambere no sawa kandi mustane ari yo twubahirije ari yo tuvugiye naranamusavye nyakuba turindire se nayo banziheze turabe watsindiye wariwe yavuze ngo sohoka ndamukomera amashi aranga nukuri dohotewe nabo tuvugiye nabo dutabaye ana twakubitirwa nga shodoka ati niho navyoka no kudutabara naho twakwicigwa ntaco yovuga nuko tuhamagaye amashiramo yose ababijeje bose sentare ive mu gacerere eke kuzira zinga urubanza rumaze imyaka 5 itarushira mu ngiro irushire mu ngiro rusome ishike kuri tere hama tumenye ubutwivye wariwe tuge kuza turahohoterwa dukubitwa twibutwatu kandi natwe tushobora guheba kandi rero tuvuka nukuri azora ubutungane murakoze kumpa ijambo mu by'ukuri je nta majambo menshi no mfise mvuga kubera umubabaro noba mfise nko mu myaka mbona ngezemo nosaba yuko amashira hamwe n'umukuru w'igihugu n'umufaso niwe botugarukirako bakadusabira yuko twosubira mu nzu hanyuma urubanza rugakurikirwa niyatsinda azoshikira itongo ryiwe nitwatsinda natu uko nyene ariko dutunganirizo turi mu nzu tureke kuja mu ibarabara kuko bavuga nta mayibobo kiri mu ibarabara murakoze Mimi nashukuru kunipa neno. Sisi tunamuomba president, baba wa watoto, baba wa watu wote. Yani hatuna nafasi ya ukimbilia kinyume na yeye kutusaidia, tunateseka, tunapata shida. Tunaomba na wanawake wenzetu hapa mashiramwe manini watusaidie. Tuko tunatafutiwa hapa na wabandi sijua nini wenye kutuiba, wenye kutaka kutubaka, tunalala tunajikutana wametufunua bumashuka, bumanguo tunakutana wametuvu. Tunaomba jameni mtusaidie kwenye mkopote, sini wanawake wenzenu tunatesekea kwetu penye tumezaliwa. Hakuna mtoto wa nje, si wote tumezaliwa hapa, lakini leo tunaotewa sana na kaka yetu mwenyewe iko na pesa na anasema juu ya pesa yake atatukomesha. Anasema juu ya pesa yake tutabaki mbarabara. Sasa na sisi hatuna uwezo jameni, tunaomba baba president tusaidie baba yetu. Hatuna nafasi nyingine ya kukimbilia. Wewe ndio mwenye kutusaidia. Leo wa shefu ndio wako wanatuchinyiza
kwenye tuko wenye analeta ndo anafika wanatuponda kabisa, ndo anatutupa nje juu ya pesa yake. Tunaomba kabisa mtusaidie kabisa, si huyo de quartier mwenye yuko hakuna chenye iko natusaidia, yeye ndio kanaleta makufuri anatia kumilango wanatutupa nje. Tunaomba kabisa, mstaneri anatutesa, kabisa, mtusaidie baba president. Wendo mwenye kutatua baba, tusaidie ufike kwenye tuko, uone shida zenye tuko tunapata. Tunawashukuru na mweye, mtukimbilie huko mbele, mtufikie kwa president, mtufikishie ujumbe wetu.